Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri ijoro muri ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe, muri kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA. Ndagwaye kaze kuri uyu munsi wa gatandatu udasanzwe, aho turangiza ukwezi kwa 10. Ukwezi kwa 10 kushobora kuba kwakubereye neza canke nabi, canke ibibaye canke bimeze uko nakuriya. Turashima Imana mugabo ko uriho, ushobora kunyumva bisigura ko uriho, kandi turizera ko Imana iriko irakugirira neza kandi iriko iragutabara. Mu kwezi kuza rero no ku munsi wejo no tuzotanga ukwezi kuza, turagwaye kaze kugira ngo tuze dutangurane n'Imana. Ego turagwaye kaze kugira ngo tuze dutangurane n'Imana aho kwishingiro rya Hope Church. Tuzosengera ukwezi kwa11, tuzosengera ukwezi kwa11, kandi namahirwe tugize yo kuba turonse dimanche dutangurana itariki imwe, ikaba ari dimanche. Ni vyiza cyane kuko uwo munsi tuzotangurana n'Imana. Rero tuzotangurana n'Imana, tuyage tuyibwira ivyo tugomba ko idugirira mu kwezi kwa 11. Ego ntiwisamaze ngo wigira ibintu bisanzwe, menya ko Satani yamapanga imipango mibi ku buzima bw'umuntu buri kwezi. Rero nimba yayiteguye aravuga ati mu kwezi kwa 11 naka azogwara itariki zinizi, azopfa kwezi ku itariki zinizi, cyangwa azogira accident. Murazi ko atakwezi accident zibura, atakwezi impanda ibura abantu. Mvuze impanda mvuga ku hajya bahamba, ntibabura guhamba, nta kwezi nakumwe basiba guhamba. Nibo bantu batigira baronka agahengwe, abahambayi canke abahamvyi canke abahamba, ntibigera babura abantu baja guhamba. Abakora amasandugu ntibigera bashomera, kuko urumva nta kwezi guhera abantu badapfuye. Ariko kandi nta kwezi guhera abantu batavutse, nta kwezi guhera abantu batabayeho, bataramvye uko kwezi bakakubaho. Rero nawe urashaka kuba mu bazoramba. Ego uko kwezi kwa 11 Imana ikakugirira neza, ikakuba hafi. Hari ibyo ugomba kwimana kwishura mu kwezi kwa 11, hari ibyo ugomba kwimana izokubako hafi mu kwezi kwa 11. Ndagwaye kaze rero kugira ngo Imana ikugirire neza muri uko kwezi kwa 11, kuze kubera ukwezi kwiza, ukwezi ko kwitabwaho n'Imana, ukwezi ko kugirirwa neza n'Imana. Imana ikube hafi, Imana ikugirire neza. Naco bitwaye uko bimeze kose, mugabo muri uko kwezi kwa 11 kukubera ukwezi kwa mbere kw'ivyiza vyawe, kuzo kubera ukwezi ko gushumbushwa ivyo watakaje byose mu buzima, kuze kubera ukwezi kuko Imana ikwibuka nawe. Ntuzobe nkuko naka yabayeho, cyangwa ntuzobeho nkuko naka yabayeho, mugabo ubeho ubuzima bwawe original Imana ateguye kugira ngo bukubere ubuzima bwiza. Ukwezi kwa 11 rero tukuteze ko byinshi cyane. Ndagusengera rero kugira ngo Imana izikugirire neza muri ukwezi kwa 11 rero, uzubone ivyiza Imana ateguye, ivyiza Imana yapanze ku buzima bw'abana b'abantu, maze igutegurire vyiza cyane kurusha wewe, cyane wewe. Yesu azakugirire neza cyane wewe uri kuranyumva. Egome rero ku munsi wejo ndagwaye kazi kugira ngo uzoze tugusengere. Imana ikugirire neza, ikwiteho, ikubabare, ikube hafi, ikugwanirire mu ntambara zose. Ego kabisa. Abansi barashaka kugomba ko uba ukucanyi kuriya, bashaka kwipfuriza ko uba ukucanyi kuriya, ariko ku kwezi kwa 11 Imana izigutabare kuze kubera ukwezi kwiza cyane, ukwezi kwa kataraboneka, ukwezi ko kubona ibyiza Imana igira mu buzima bwawe. Reka muri aka kanya rero tubaye akanya go gukurikirana zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora, Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane mu ishengero rya Hope Church, byinshi cyane. Rero uze kukurikirana zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora, nawe uraza kugirirwa neza, nawe Yesu yo kutabara, nawe Yesu yo kugirira neza.
reka mu kanya rero tubahe akanya go kukina zimwe mu ntahe z'ivyese ariko arakora zimwe mu ntahe z'ivyese ariko arakora ego birashobora kugufasha nawe ukumva ko Yesu ariko aragirira neza abandi kugira ngo nawe wumve ko nawe Yesu yo gukorera igitangaza ndagwaye kaze rero ku munsi wejo kugira ngo nawe utabarwe Yesu agutabare Yesu akugire neza Yesu akube hafi Yesu akugwanirire reka rero Pastor Jackson Nkeshimana rero ncangaruka muri studio inyuma yizi ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Maze kunja ko munda byo munda byari hanze banjanye kwa muganga ibyo munda biri hanze. Amen. Bimaze kugenda uko je nagarukiye kuri moroge inshuro zitatu. Ubugira gatatu niho yaciye harenguka umushinwa kuri wa karede we harura ahantu kuri Medecins Sans Frontières mu Kigobe barinze bakwanga ati muri ko mutuzanira ikizigo umuntu yapfuye kera jewe nyamushinwa yaciye azajeho nari nataye ubwenge urumva nane napfuye yankoze ko kumitsi yo ngaha cyavuga ati umuntu aracyari muzima ni mu mutere inshinge nyinshi arashobora kuza gukira Yesu nashimye je muri koma namazeyo iminsi 5 barindiriye gusa yuko nopfa nyene burundu camara amezi 3 ntafungura ngaburirwa na serumu zonyene munda ndi vide atavyo munda birimo je basubiyemo kuntera amafyigo y'undi muntu ayi wanje yamenaguritse ikindi gitangaza Imana yankoreye bari bambiye yuko ntazosubira kubyara abaganga cyo bambwira yuko mugugira nzosubire kubonana n'umudamu zorindira imyaka 10 rero kuri iyo myaka 10 ubu naheruka muri control ecography bambwiye yuko nakize aruko Yesu nashimye abaganga byarabatangaje cyane abantu b'Imana byarabatangaje cyane barambaza uri umupfumu canke we bimeze gute je navuze ati ubu nsengera ahantu bita kuri Hope Church ati rero nico gituma umanya n'isaha nakize arambaza ati mbe waragiye ku muganga numwe w'ikirundi oya umuganga je mfise yari Yesu Kristo wenyene rero umanya n'isaha ndashima bambwiye ati wewe n'imiburiburi ubu n'imiburiburi niyo wo kwihangana mu mwaka umwe niyo borongora nta kibazo amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwe icubahiro kandi ndashimira Imana kwa gatatu naje ndemvye ntashobora kwicara mengano ko minduru mukozi Imana avuze ati fataho mugwaye niko navuye ngaha numva nkize ko nabwiye Imana nje ngaha mbabaye mve ngaheze ngo azisiganye kuri uyu musozi nje ko kwicarako cangenda nkize numva ngaha hose ngenda amahoro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimira Imana kandi umutwana yeko ndasengera narakize istoma ko ganje yakize istoma maze kubyigana umukozi w'Imana aciye amusengera nawe nyine ari muhira ubu nta binini tugifata bya istoma nukuri Imana ihabwe icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze hano ngomba gushima Imana. Rero nongeye gushima Imana kuba ndi muzima kuko muri 2011 itariki 20 z'ukumunani narigeze kugira isanganya twara abantu 9 muri abicenda nta numwe yahavuye no wari mundi wanje yarapfuye. Yesu nashimwe kuko nafyonyotse amagufa yo ngaha afise indamunda ndatobokagurika ngaha no ngaha imitsi yo ngaha iracika. Yesu nashimwe ndiko shimira Imana ko bigikunda ko mpagarara ndiko shima Imana ko bikunda ko ntambuka. Yesu nashimwe niwiyumvire kuva mu bantu 9 kandi n'uri mundi wawe akagenda. Yesu nashimwe rero shimira Imana ko yemera kuba kigenda ngihagaze
shimiye Imana ko byo babigikunda ko nkiyivuga byo naje ngaha anye ndamaze igihe mugabo ntawapfa mbaza ngo waje ryari. Yesu nashimye. Naje ngaha mugabo bidakunda ko ushobora kugira gutya anya ntibyakunda kuko nari ngwaye mu mave. Yesu nashimye. Kandi wari umutwaro unduhije cyane, wari umutwaro unduhije kandi unduhije ubugira kandi ndashika ngaho ikintu nasengeye ubwa mbere ndabwira Imana nti Imana fise ingwara zibiri ni wazinkiza nanje nzohagarara ndagushime kandi nzogukorera ataburyarya. Yesu nashimye. Rero sinokubwira ati nanyowe mutumeze gute kugira ngo ayo mavakire ntavyo nzi kuko nisanze shobora kwicara hama ngahaguruka. Yesu nashimye. Sinzi uko byagenze ntabwo bimbaza. Yesu nashimye. Niya kabiri nuko ntaraja kwipimisha nibaza ko ndi muzima nari mfise hepatite. Yesu nashimye. Nari mfise hepatite muganda amaze kuronka indoto zimbwira ko ndi muzima. Yesu nashimye. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro namwe muvyumve nuko. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya! 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 Ndakunda Imana cyane gose. Gituma nkunda Imana mpora nibuka aho yankuye ingene nakoreye Satani imyaka myinshi ndi mu vyaha bitandukanye. Na kintu cya mbere kiyora kinera gushima Imana iyo nibutse ivyaha yankuyemo. Imana yankuye kure, Imana yandinze byinshi. Nkiri umwana w'umukobwa nagendeye mu vyaha bitandukanye. Intaye yanje narayitanze muri kanguka yari intaye ikomeye cyane. Hama ikintu gitumye mpaguruka ngaha nshimira Imana, byukuri ndashimira Imana igihe nashika ngaha nza kwinjirira ngaha narakunze inyigisho z'uyu pasiteri wa ngaha. Ndazikunda cyane 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 sinzi ukuntu nabibabwira, ndazikunda gose kubera iki ndakunda umuntu agenda atugaburira mu buryo bw'impwemu indya zitandukanye. Ariko hari ibintu usanga tugenda twaraboshwe tutazi ingene dushobora gusenga, ariko ukuntu agenda aratwigisha ingene dushobora gusenga n'ingene dushobora kubohoza ivyacu canke umugisha canke iki, ucu usanga urumva uri kugenda ivyawe biriko bigenda biruguruka kandi warasenze imyaka myinshi igihe kinini ariko ivyawe bitaragira gute bitarishugwa. Jera ikintu magaze ngashima Imana byukuri twebwe tumaze kubaka Imana yaduteye iteka twubaka ngaha mu Gahahe twubatse turimuka. Nukuri nari maze kwibwa icuro 4 abasuma bakinjira mu nzu ahantu tutarashira plafo bakinjira, ariko ngoma ndabwiza ukuri nukuri maze gushika ngaha muri no rushengero cyantangaje ni kimwe. Harageze ahantu ndabwira Imana ubugira kanere n'icirigira kanere nibwe n'umwana rero wo mu nzu ntunze ninjiye muri douche acarinjira mu nzu acatora telefone acatora na laptop y'umutantine yari yampaye hari byo nayiko ndayikorerako acatura na flash acatura n'amafaranga yose acaratekera aragira gute aragenda. Itelefone ryamubona hajya niyo yari yatwaye. Mbo ndaja mu nzi ndavuga ati Mana jewe ko nahevye ibintu byose nkagukorera, nkavuga ati nta Satani nzosubira gukorera, ndakwinginze inyicurigira kane kwibwa n'umwana jewe ndiko ndafasha ndarusha ndababara ndabwira Imana ndiko natembera mu nzu nk'umusazi ari umusazi ariko ndiko ndarira umwana yagiye namurondeye namubuze. Mbo ndatangiza kugira ngo bazomunshakire biranka, bimanze kwanka ndaja ku karago ndabwira Imana ngize Imana ndakwingiza nkorera igitangaza. Rero uwo mutantine wiyo ntuzenya yari kwambwira kwa keneye iki laptop yari yo ku kazi ahakorera bariko barayishaka, ni kuvuga nategereza kucandiha nubwo ivyanje vyagize gute vyagiye. Ndabwira Imana rero kugira ngo Imana ishobore kugira gute kungirira neza. Nukuri Imana yararavye amarira ndiko ndarira niriwe ku karago ku mugoroba. Igitangaza rero cyo habaye ngiki, igitangaza cyabayeho mbukeye mnavuye mu masengesho ndi mu ijoro ndyamye mbukeye mu gaturuturuza nuva umuntu aje kudodora adodoye arambwira ngo vyuka cyagisuma bagifashe nguva Mana we uri Imana imeze gute. Imana ni nziza nukuri Imana irashoboye, ibidashobokera abantu b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ngoma ndababwiza ukuri wa musuma tumufashe ndabwira ati ntimumukoreko. Muzi bamufatiye hehe? Bamufatiye mu Rumonge baramunzanira umuntu amuzanye aramushikanira nangahanye ni Bujumbura bamushikanira baramuduha. Mbo turamutwara ahantu aravuga ati reka ndabereka ahantu ibintu nagize gute nabidandaje
telefone yanje yari yidandaje kwayo, laptop yari yidandaje kwa amafaranga yo yari yarivyo cyuvyumva. Ubu flash bwose ntabyo kubaza ivyo. Ndabaza ati twereka hano wabidandaje. Baradutwara hanyu hambere, hari umuntu nyene akomeye aho yantu yari yayigurishije. Laptop yo gwangira mu majana yayidandaje 70. Mbo telefone nayiguze desanonansi ayigurisha 60. Ayigurishije hose aradutwara ahantu yabigurishije. Barabimpa byose. Urumva igitangaza Imana yankoreye, ibintu byari guhagara amafaranga, nukuri turavye amafaranga yana amafaranga menshi cyane, ariko Imana irabingarukanira byose kiretse amafaranga n'intuza, ariko ivyo ntabwo byari ibintu birebire. Umva Imana yumva amasengesho yanje, irabona ko nashobora kuri ikintu ntivye kandi naje naribwe, Imana ingirira neza. Ikindi gitangaza rero yankoreye, kubera bari bamaze kumenyera ibintu byo kwibwa, maze gushika ngaha ari ukuntu umpaseri ahora atubwira ngo twatura ijambo mu kwicara canke mu gutaha, akavuga ngo yindwi ngo sinzibwa. Ndavuga ati Imana ngiye nagira rero ahantu mbabate ngo sinzibwa n'ingere bangesheje abasuma, izi Imana izo bingiriye neza Mana. Nukuri naravyatura kuburyo ngire umuntu turi kumashavuga ati umukobwa nibiki, nje navyatura mumirije umenga niko nabwira nyene satani ko nazosubira kwibwa. Ngoma nababwiza kuri gitangaza cyabaye umusuma yarinjiye mu nzu, yinjiye mu nzu, eko inyuma yaho yarinjiye mu nzu, arinjira mu nzu nta kintu na kimwe yatwaye. Nariyumviriye ati ngira yinjiye mu nzu, Imana yaguma imutera ubwoba ngira ikamureka ko hari abantu bagira binjire, asohoka nta kintu na kimwe agize gute. Ico ni gitangaza Imana yagize gute, yankoreye. Kuva uyo munsi sinasubira kongera kwibwa. Igihe cyose ninjiye mu nzu narinjira nkabanza nkaraba, igihe cyose nashitse mu nzu namanza kwanza nkaja kuraba mu cyumba, nkaraba ko ibintu byose bikwiye, nkaraba ingene ibintu byose bimeze, ariko ngomba ndabwiza ukuri sinasubiye kwibwa. Ivyo ni bitangaza Imana yankoreye ndi hano hantu. Rero novuga ati by'ukuri ndakunda ujya mu ngeri Imana imuhezagire, imusiga amavuta, imuzamure, imugeze kure, naho atigaza yibaza ko azohashikiye amushikane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe kandi. Hama icyo ngomba gushimira Imana ni ikintu nabonye hano hantu maze kuhagera, kuko ahantu hora nsengera navuze ati sinjayo nta tike mfise. Niriwe muhira umugenzi arambwiye ati iwacu bimeze uko turasenga. Maze gushika hano twarasenze ndataha. Mugabo rero kubera mazi imisi canke mazi ibihe mu kigeragezo, ndumva ko nanje ubwoba ndabufise. Hama turagarukana n'umugenzi araho kuwa kane mu masengesho ngaha yayambariye nujya muvyeyi yicaye hariya acaguma ndabaraba hasi. Hama maze kubimbwira numva sinoguma njyamye. Maze kuza umukozi w'Imana araho avuga ijambo ryiza cyane, aravuga ati umuntu afise ubwoba ntigera nesha namba. Ntibikunda. Jera harageza igihe ngwara ndaremba ndagira ubwoba. Jewe hamubona mpagaza mu misi mikeyi nivuze ku miliyoni 5 n'ibihumba 763. Sinarinze kuryama jewe umudogiteri atari hamande yanje. Nukuvuga ku mavuriro nkaya y'Ibujumbura ahenshi baranze. Niyo inserusho zamba nk'umuganga yankurikiranya avuga ngo uracariho, ndacariho nyene. Hama rero ikintu ngomba kuvuga ni ikintu kimwe cyabaye ku munsi wa kane ndi ngaha. Singomba kubatevya kuko ivyiwanje undi muntu yavuze ati woshinga intaye iramvuye mbwa nababwiye ati ntiharagera. Singomba rero kubatevya ko nanje simpora nkunda ibintu biteba cyane, ko nanje mu barambi gumenga hari gihe usanga umenga sinzi birango. Hama kuwa kane amaze kuvuga iryo jambo, je naribwo kuva mu kwezi kwa kane sinabwo ngende n'amaguru nk'urugendo rw'amasaha 2 ndiko ndagenda n'amaguru ntivyakunda. Hama maze kubivuga numva nanje ibi bintu avuze koko nivyo. Numva adugize isengesho, numva ntanguye kumva ngomba kuvumeza bikaduga. Ndavuga ibi bintu nibiki ngaha. Hama ndahora ndihoza. Umugenzi navuga ati je ntashe numva mere ukuntu ntumva ntahora ameze. Maze gushika imuhira, hama niho umuhunga hari yavuga ati none mwebwe yo musengerwa na mwebwe nyene ngo tugende n'amaguru dupima ivyo bintu. Tuko nukuri. Hama niho twanduruka ndagenda n'amaguru, urugendo rutari ruto cyane. Nagenze urugendo rw'amasaha 3. Hama ndakora ivyari binjanye. Mugabo ico ngomba gushimira Imana ucumve neza. Guhera mu kwa kane urumva ko ntagenda.
muganda avuga ati mana urabikoze ryaja mu mukozi w'Imana yavuga urarishikije nanje kandabishitse abantu bose ahantu baciye bambonye barahagarara ku nzira hano nawe kavuga ati muje ku matelefone naka turamubonye n'amaguru uri hajya ati ni ubonye ego cyane nukuvuga nashitse muhira isaha hafi zitatu kubera abantu baguma bantegera aho naciye kubera yari inzira idashobora kuba iri mu imodoka canke imoto warugendo rw'amaguru bose baravuga ati nta muntu umwe yaramuteruye mwabonye bose barahakana cyane ati nta numwe nuko ico nico rashimiye Imana kuba Mungu nsubiye kwinjira hano aravuga ijambo rikomeye cyane mbona ubwoba bwinshi mbona umenga ntangwe gutinya abantu ati Jesse nogenda mugaje nibuka ko mu ndwi zibiri mbanyoye umuti 63 taravuga temwe ahantu jere ngo mbagene nukuri kintu rashimiye Imana ndakwije ukwezi n'inga zibiri ata mu dogiteri turi kumwe ndyama nkabona buti je bari baratoye na diabete ariko maze gufata amasengesho diabete maze kugenda ahantu hatatu bandungice barayibutse amen yizere ko nawe mu Mana bigiye kugira ane je nk'ububido bubiri bw'amazi ku munsi kandi aho sinayasohoka abaganga akavuga ati none amazi ajana he nanje simboni yajanaga Imana ibahezagira Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mumvise rero zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibikomeye byinshi cyane nibihambaye ku bantu benshi batandukanye. Nawe yo kugirira neza, nawe yo kwitaho. Nimba ugomba ko nawe wotabarwa kaze rero ku munsi wejo. Ejo tuzadutanguye ukwezi kandi ndipfuza ko nawe wogirirwa neza. Ndipfuza ko nawe uku kwezi ko kubera ukwezi kwiza, ko kubera ukwezi ko gutabarwa n'Imana, ko kubera ukwezi ko kwishurwa n'Imana, uku kwezi ko kubera ukwezi ko gushumbushwa ivyawe wibwe mu buryo bw'impwemu canke no mu mubiri, ko kubera ukwezi ko kuduga mu rwego rwiza mu buryo bw'impwemu. Reka ndakubwire canke ndakwibutse ko buri kwezi Satani ashiraho imitego mibi ishobora kuba ku buzima bw'abantu, kwicwa, gupfa, kugwara, kugira accident, kwibwa, kwirukanwa mu kazi, ibintu byinshi cyane Satani yabiteguye yabishize ku mupango. Ariko rero natwe tuzosenga ku munsi wejo n'amahirwe menshi twagize yo kubona wa Mungu utanguranye n'itariki imwe. Ntibigupfe kubusa ntwavutakaza umwanya wawe uja mu bindi, ahubwo ingo ku munsi wejo dusenge. Naho mucaramagahe ntiyagoye, ni mucaramagahe urutse bisi nimba uje uva kure utaba hafi ya Carama, uje uva kure ufashe bisi igushikana hama bisi akatira kwibara rya 11. Uhashitse kwibara rya 11 ucuraba nk'uraba mu Rubirizi, ego ucugenda kwibara rikurikira biti rya 12, abandi bakagita igimbaho, abandi bakagita ry'amabene. Urijako urigiyeko uginjiyemo gusa gatonya ucubona urusengero, ari urusengero noneho ntiyoberanye winjiye ucurubona. Ndagwaye kaze no kuri nawe Yesu akugirire neza, ego kugira ngo ukwezi kukubere kwiza. Reka ndakubwira urashaka kwisamaza ukabona nkuko umenga tuko turapfa kuvuga, ariko ibyago bigushitseko ni ushutangara. Reka ndakubwira umuntu apfa n'utabaye yarapfuye. Sinzi kuvyumva, umuntu apfa abatarapfuye. Abantu benshi rero bibaza ko abapfa ari babandi bama bapfuye. Oya, nabandi bapfa, nabandi bari bazima bapfa. Rero wewe ukisamarako ngo nibisanzwe mugabo ibuka ko ari impfu ziza giturumbuka, hari impfu ziza Satani yateguye. Mugabo Imana ikabigomba kuronka ubuzima, uronka ubugingo bwiza, ubaho neza, uronka akazi, uteruje imbere, imigambi yawe itera imbere, urudandazo rwawe rutera imbere. Mugabo Satani akagomba kuvyonona. Ego reka ndakubira ikindi kintu, ni wapfuzo jahe urakeneye no kwakira gakiza, urakeneye no kumenya ivy'agakiza. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo dutangurana ukwezi n'Imana. Ego dutangurana ukwezi n'Imana. Reka ndakubwira programme z'ishengero rya Hope Church. Programme z'ishengero rya Hope Church kwa Mungu tuma dufise amiga 3. Kaze rero ku munsi wejo mu miga 3, mu miga amwe muri ayo 3 tuma dufise amiga tangura saa 2 zo mu gitondo, tukagira amiga tangure saa 4:45 zo mu gitondo, tukagira andi miga aba isaa 10 zo ku muhingamo. Ndagwaye kaze
kwa kabiri no kwa kane tuma dufise amasengesho amari saa imwe yonyene nuvuga saa 11 gushika saa 12 n'amasengesho arimo amavuta naho nyine turatabarwa ego ndagwaye kaze kugira ngo tabarwe reka ndakubwira ikindi kintu kandi kwa gatatu tuma dufise amasengesho ku karago yamagwa mu gatondo saa 3 ariko dutangura saa 2 saa 3 akabaro tugara umuryango ndagwaye kaze kugira ngo nawe uzutabarwe nawe uzugirirwe neza Imana iragomba kugirira neza ariko wowe ni uri kuri samarako ni utari kurabona ibintu aho biriko biraja ni uri kurabona aho ibintu bigeze ugomba kusanga wowe ugomba kwisanga waguye mu mutego ariko nanje sinifuza ko ugwa mu mutego uno munsi turarangije ukwezi kandi Imana yagize neza nubwo ushobora kuba uri mu bitaro nubwo ushobora kubugwaje canke uri mu kibazo canke kiriya ariko ejo tuzadutanguye ukwezi kundi gushasha ukwezi buri kwezi Imana nayo igomba ko ikugirira neza kandi ni wowe ufise ububasha bwo kurekura ibyiza canke ibibi ko bikubako ego reka rero ku munsi wejo tuze tuambaza Imana tuze tuyegere tuyibwire ivyo tugomba ko biba mu kwezi kwa 11 ego menya kandi ko impera z'umwaka abantu benshi bakunze gupfa mu mpera z'umwaka satani arashiraho impfu nyinshi cyane abantu benshi bagapfa abantu benshi bagahura n'ibyago abantu benshi mu mpera z'umwaka birabanabi cyane ingo rero muri uku kwezi kwa 11 kuko kuzoba ari kumwe mu mpera z'umwaka dusenge duhamagara Imana ize kubana natwe maze tugusengere nawe ushaka kuba ufise umutwaro wananiranye umutwaro uvuga ati warananiranye ingo ku munsi wejo Yesu akugirire neza Yesu agutabare aho kwishengo rya Hope Church turafise n'igikorane cyama kiba mu ntango z'ukwezi itariki indwi rero kuri rya wa gatandatu undi itariki indwi tuzoba dufisa amasengesho adasanzwe y'ico gikorane isazi 2 zo mu gitondo igikorane cyo guhura n'Imana ego twamaturonka umwanya kuganira n'Imana tukavugana n'Imana ibigiye kuba muri uko kwezi ukavugana n'Imana ukayibwira nayo ikakubwira ivyo igomba ko mukorana nayo muri uko kwezi rero muri uko kwezi izo ari samedi y'itariki indwi isaa 2 zo mu gitondo ndagwaye kaze cyane uzobane natwe tuma dufise kandi n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu kubaba hafi yo mu Carama turabaye kaze yamaba saa 2 yamaba isaa 12 zo mu gitondo gushika isaa 1 n'amasengesho twita zindukana na Yesu urashaka kuzindukana n'ibindi mugabo n'amasengesho kuzindukana na Yesu 6 zo mu gitondo gushika saa 1 tuba duhejeje guhera kwa mbere gushika kwa gatanu umugisha ugasanga umugisha ni wose ndagwaye kaze rero kugira ngo utabarwe reka ndahakubwire ntiyagoye ni mu Carama gahe ego ufashe bus cyangwa ufashe déplacement kuko hari abantu benshi bahaza bataximene baramaze kuhamenya ari benshi cyane umubwiye ati ngiye mu Carama gahe kujya mabeni aca kubaza ati kuri Hope Church ego kenshi niko baca bakubaza kuko baramaze kuhazana abantu benshi cyane kandi bakaza kubatora batabawe ego nimba ari taxi nimba ari bajaji nimba ari moto na déplacement zose zirashikana hano horushe cyane ndagwaye kaze kugira ngo utabarwe ndagwaye kaze kugira ngo Yesu akugire neza ego ndabona uyu mwanya rero uri kurabandanya imbere uyu mwanya rero ndakurekuye kugira ngo nawe kumbure uronka kanya kukwiyumvira reka ndakubwira urashaka kutahamenya neza ukajuragirika canke iki reka ndaguha nimero zo mu protocole kugira ngo ashobore kukurangira neza canke ufisa kandi kabazo wagomba kubaza 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ego nizo nimero nyene ushobora gukoresha nko mu gihe ukeneye umukozi w'Imana kwa gusengera ego ucumubwira uwo protocole agashusha kuri programme y'abasengerwa ugomba kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo agusengere ego ugomba kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo agusengere protocole acagusha ku rutonde ni kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03 ndagwaye kaze 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ndagwaye kaze rero ku munsi wejo kugira ngo nawe utabarwe ugira ijoro ryiza Yesu abane nawe Yesu avugane nawe Yesu akwitwararike Yesu akugire ivyiza byose wifuza ko akugirira iri joro rikubere ryiza vuga uti amena urota Imana urota abamarayika vuga amena uwerekwe vya bindi werekwe n'inyishu ya cyakibazo Yesu aguhezagire murakoze cyane mwari kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA umishengero rya Hope Church ni mu Carama gahaye Yesu abahezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Carama gahahe
wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson NKESHIMANA wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.